Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Introduction ni Yanyene, c'est comme d'hab, c'est nous. Moi, Alvin Smith avec Yousla Blessing. hama ikiganiro ni Karababa. Karababa bisigura agapiripiri kuko ari abantu by'abantu bise Karababa cyabitanga kumvye kwa nagakikababa nagapiripiri nako nyene agapiripiri kitwa gute? Kabanga. Akabanga. Nagasokre. Neza. Urasiko ipiripiri mugana publicité turi mu urasiko ipiripiri to kabanga yarigeze kwifatira akarere igikiri cyane kugira n'ubose avuze ipiripiri avuga usogura akapiripiri kameze ukuniko anyway turi muri nuzenya umutumire wacu no musika ni usigamesha ndakubonye wambaye amapolo niyo umugabo canke izo ndahujije ni wanje ndazikunda vraiment Badenzi. nyene ife kwimana igwana amafaranga menshi ku garderobe yawe iyayuze amapolo y'amapanaro bishoboka ni kanzu ya polo ndabicakiye bishoboka ni gikwembe ucitemo cha polo igikwembe cha polo voilà donc mutumire wacu uno munsi ni Yousla shabuja warakoze amateka menshi kandi n'uyu Yousla ni mu influencer wa kera ego ni même génération na nela Nela Domati uba twese tura abantu nouvelle génération aba baratutanguriye turabubaca ndanje ndabuba Liza Carla siko ufise nka majambo abiri atatu shobora kongeraho kugira ngo dushobore gutangura ikiganiro cyacu umvase kuno munsi hari abantu baza kurya amapiripiri Bewarisa bimaze kare mugabo seta eldoshazini kuyiga cyangwa utayiga gusa ndabona ko za kuyiga bro namaze kubibona cyane so ikiganiro bwa mbere baza kurahira uvuga ati je jure de dire la vérité rien que la vérité kuko ni wabesha amakommentaire y'abantu bakuzi voilà serious okay hama turi kuri le flamboyant nyene place ya indi nyene yameduha kaze kandi itese cyane voilà donc Janahira vuga izina like ko cyembona mega bice biharo ale ubwo uratangoye yabaye sanze antukana ugipiripiri nyinshi usigabona afisa yitwara abeze nabuko yaba uri siribateri twavuga yo yashaje ikibazo s'il vous plaît ashobora kuba ndayitwara he sabe masekuo ufite umugabo achayija Kwanza ngiyo fenomene yo yavuye he man urasika wari twihayira byavuye kuvuga ngo ipiripiri ngufuse umusheri ngo usi witwa wala achayija gute ivyo bintu byaje kwaza byaje wayiriye we mushikira gute ivyo bintu byaje gute ninde muntu yavyivye yavuga ati umukobwa yari ipiripiri cyangwa umugabo kibazo ndagifise nanje nububesha ariko icyo nzi bavuga ipiripiri uriye nyinshi iyo ugiye muri toilette irakugirira nabi mugabo jewe ivyo bintu by'abakope n'abakopine n'abagabo n'abagozenya n'abagabo bose abagabo ivyo bintu kabisa tugiye twabyaho ariko nati rayira ma ujya rayira shara hama tugiye bon appétit yo gachuba OK je jure de dire la vérité rien que la vérité ariko siko bikarajugumira byavuye namaze kubona ko mava ashipiripiri yose cyose mbere rero nkuko bavuga les femmes d'abord urumva ifo iko inuzenya Liza Carla tanguri kibazo cyambere nze partenariat wagize na Bararudi genre il est rémunéré gute uvuze gute kibazo partenariat yagize na Bararudi il est rémunéré gute amahera natubwiye kabisa kandi afite contrat ndende cyane ngiye ngo contrat indeterminé natubwiye umufungo wa gutamo n'imiburi cyane batsako umuntu wese yagize contrat abafise donc amabanga yi amabanga ni irangiye once kubivuga amabanga yavuga vraiment ngaya rero bon appétit muhe mabuja mutemo basi ndagusabye ngire duke banza gatoyi ko heje egatageti none ngiki gisambusa cyose basi fata ko nyene wakase ufite twase yuko igufata amaboko ntwave gukora mu maso mutangure kuvuga ngo ba Alvin bangiriye ibintu ngo ya vraiment dutatu twose nibikizo pitié ni yako yakanda kwangera niko ari gato ni gato isindamwica niko agasamutsa ari gato yaba bakimira
Tana kimwe. Appetito. La deuxième question est Tana kimwe. Ah, deuxième question uraza guca wishura. Birashika basi umuntu akamenyera ipiripiri. Haba yimenyera. Mbona hirya cyane. C'est gusa mva ngo nimbi ngo nk'uwitwa ugiye kwa muganga ngo bagutera anesthesie ntigufata. Sha mugore wanjye rero ngira ngo niyo mpamvu asha sinzi vraiment. Kuna cyari nigenda mutera anesthesie yo mu nzu ikanka kumufata. Karagaciye bikashaka biri. Bikashaka biri gute? La chose la plus méchante wakoze. Ubuzima bwawe. Jewe. Ubona ko ibintu biza. Ndishuna ndavye bona ko ndi méchante uko. Sha. Shasi nibaza nagihari vraiment. Turashaka kubyemera. Ko Yousla hari ibintu namuzi ko kandi. Yego vraiment ndakibaza. Yousla kupitanye, Yousla ngo yacambanye. Sha yago. Yembwa shagata. Uramaze kuvanga umugabo wawe. Ha. Inkuru ziragenda. Yego. Oya. Nturigera. Sindigera. Hari ibintu akora amafi. Nturigera. Sindigera. Amawiga twumvise. Oya sha. Atera amakuru mabi rero. Narakimwe turumva buri makuru ya Yousla. Reka turi tubeshera ikibazo kwiki ni wowe. Wewe? Ikibazo kwiki ni jewe. Mana yanje. Yo. Wabaye devyeje rya Yousla no kuri Kimana nico kibazo gikurikira. D'abord ufise imyaka ingahe? Na mukobwa avuga imyaka. Turakuze ikiganiro ni cy'abamajeri. Yego ndashaje. Ni cy'abamajeri ikiganiro 27 ans ubu. 27 ans. Mushaje. J'ai déjà fait 28 ans. Woranduta. Ndakuruta. Aya mara nibaza ko ndakuruta n'imyaka ibiri. Ariko we ndakuruta. Ko nyine bivanye nyine n'ubuzima bwahindutse nyine umuntu asubije. Kandi rero gitangaje nuko nguma nkomeza mbumupeti. Uburyo umugore wanje ambwira umva bro kumenya ugisohokana n'umwana. Kandi mani nkuze mani. Ukurumva izi visage zasuniza bien ntituzosaza n'ingoga. Bisous Alvin. Wabaye defeje rya mabuja cyangwa tugwipiripi. Merci. Nashaka ko tumenya ko yabaye defeje afise 9 ans. Urarengeje neza. Ça yabaye defeje afise 30 nous à 27 ans. On sait jamais. Rero ariko muri umwaka nyene. Birashagira ngo n'abandi bakibazo muhe mutema. None mabuja kumenya ngo twaragira ikibongwe. Oya ha yo. Nuko vre. Byasiraho tuvuga ukuri. Nimba c'était à 9 ans tubimenye. Nimba c'était à 10 ans tubimenye byose. Biva kuri orega. Twayikubwiye. Tubwije ukuri uragisa musimeze bya. Nuko. Okay, kindi kibazo. Ukuri ukagira. Ni kihe kintu maze gukora ukihuteye isoni yo yagatwa cyumvira ko cyumvira yego birahari byinshi. Kinera isoni? Ya. Wakoze. Cyangwa umaze gukora nyine. Pepote n'igi. Kunywa inzoga. Kunywa inzoga ni bisanzwe. Wararengeje. Muri oya sinarengeje. Ku bantu banzi avant nari umuntu cyane ya piripiri yego ariko no mutsi nabihagaritse mugaye inzoga uratamutu cyangwa nimba uburegwa ugatera zantuze nyatubwire mana oya simboregwa bya bindi byo kuvuga nawe agusubura urazino yego ndazino mugabo nyene nico kintu yego arega twuzi kunywa inzoga nonse kuri kutuziba mana kare warazinywa oya sina ufite stress iko oya nta stress nimwe vraiment you tell proud could ndiko ndabikora ndiko ndatrying kuyisuzi ko genda kubuzi nk'umuntu akijijwe sha Alvin ndakijijwe nibaza ko ukita sente yayo wahuye n'abandi wahuye n'abariza Carla bisigura yari adolescence niyo yabinjanye kandi nico kintu numva kumenya ndakigira accident warugikijijwe cyagi waranyuzo okay bye sasa reka tubandanye ikibazo kurikira nzi ko atazowanywa nagira mvugiye hiwe yakubwa kuko wagakuye niyo nari nkizitangura bon en tout cas
umviriza ikintu nabonye mu buzima nta muntu avuga ngo jewe ngo iki kintu ngo kiragoye guheba ari abantu mbona bavuga ati ngo jewe ngo nukuri kw'Imana ngo simona yuko jewe no heba inzoga bro kubera iki yugwaye uri ku miti atanzo gunywa kuri kuvuga ngo kuri kubwira abantu we anje ndi ku miti sishobora kunywa inzoga kirese ziheze nkuza kirese imiti iheze ico kintu nyene wibaza yuko utonye inzoga kubera uri kuri ku miti niko mu buzima busanzwe ushobora kweforma cerveau yawe ukavuga ati jewe nta nzoga nshaka kandi bigakunda jewe ravashora original narahetse inzoga kandi birapasa kandi apana kuvuga ngo urumva ngo vyaranse bro ikintu cyose ni mu mutwe umuntu nta muntu adahinduka bro ngo bavuga ngo niki dahinduka kuko je ndibaza ko na satani umunsi mazo ubwira Imana bro je kabisa ndasavye sorry dusubire kuba bicuti je ndabaze kuciyumvira ko satani umunsi mazo azobwira Imana jewe kabisa umva naradekonye je dusubire kabisa kuba inshuti hama mani hace haza amahoro ku isi amen umva isi ceyera cyo tubona zanuze y'amashuri nko muri ntuzenya nkayo muri Edeni akora kuraza ufite je ndamanda yona maso tuje twambara ibintu vyera susura ko nambaye ibintu vyera tuze twira twese no ku mutima ho umva satana zaratuza amatubwira sava abantu b'Imana muraho niwe nibaze ko muguwe neza Yousla Blessing umva genda hajya shawa muri vyamwa ufungure yiri habe mani habe umva tuwe ku isi tuwe no mwijuru kuburyo numakubwiye jya mwijuru mugiye wapi kabisa reka mbe ndavyiyumvira kuko no kwisi deja araryoshe voilà c'est ça donc nta gidahinduka Yousla rero ndagusengeye ku Mana yuko ushobora guheba inzoga ndasengera ku Mana usini umugore wanje yuko ashobora guheba inzoga kubera je mbona umengo inzoga ku bagore man bizibabera sinzi gituma ni no mwigezo yakire nyinshi ariko nyinshi kuko exe kuko birabisha kubona umuntu umukobwa inzoga nyinshi anywa mugabo urumva wowe ko afite niko yawe wamaze kuzihera ucubona yuko bon je sinamubwiye azihebe mugabo je nzomusengera yego mugabo aussi sinje sino umuryango azihebe wapi kabisa kuko jewe umva umuntu wese afise magara yiwe man jewe fisuko mbashaka kubaho naho nyine ati kuko ashobora gusanga agwaye cyangwa usanga hari umuntu abagwaye akavuga ati je ntanywe inzoga usanga hari stress afise mu buzima cyangwa nuzenya ikintu susi mu buzima avuga ati ntanywe inzoga hari ikintu cyatuka muri jewe ya donc nta muntu je ndiko ndashija nta muntu je ndi kubuza inzoga mugabo Imana igukoreyeko man hari ibintu nyine ubona ko bitayi style voilà c'est ça nta muntu je nagize nta mugore wanje navuze ngo ahiwe inzoga navuze je nzomusengera biramusiyo ayi azihibe kandi azihevye tuzatugura eglise jembe pastori ya biraboneka vraiment merci kandi azino yo pastor je no bica ko eglise yanje yogira no bica ku masengesho umva bigira cyo bikovye bavyiki ko abasengesho benshi dako bigira ko bigira cyo ni business rero ugize business niko navuga kubw'ingene Imana yo gukoresha kubw'inyigisho no habantu wotanga wosanga ko ahedege ku buryo wosanga ko yatanga amashikana menshi pastor kuri kw'Imana amasengesho yawe yarangiriye neza kabisa tora atanu musavye no batama amasengesho mana je ni muri kuranyumva je umusumwe abantu bazotangara tuzokumirwa amen tuko tuzosenga kwa Alvin namaze kuja mu mpwemu chagatanu ni wewe njewe yego oya chagatandatu chagatanu c'est moi chagatanu ni wakibajije au chagatatu ni wewe chagatanu akimwajije donc chagatandatu ni tubwire le mot le plus long de la langue française ijambo rirerire ngo twese turarizi iryo jambo gitwa gutema buja nimba utarizi bon appétit ijambo rirerire ako naje muri langue ndasubiye ku ishuri mutemo iryo jambo riroroshe ndari kubwira tugiye tubivuga canke abantu babasha baryandika muri commentaire irazi itorere pipiri none kuno msinza kugipiripiri ndaza kufungura ka wowe warahije amashuri yo narayejeje cyangwa yashokwete uweje mu Rwanda oya wabaye mu Rwanda juste pour narabaye gusa bon appétit akore namaze kumenyera wayimenyereye Bebe umwana uramukorera devoir cyangwa njya muri Google naratangura none se bizogenda gute uzozaja kuri Google jewe oya ibintu uyirapera use kurabika ega naje cibage mwana kizi mwana chance anticonstitutionnel c'est quoi anticonstitutionnellement
anticonstitutionnellement gisubiremo twumve anticonstitutionnellement sinzi kuvuga n'inyamuka anticonstitutionnellement tugereze ngatuhe anticonstitutionnellement anticonstitutionnellement ahubwo uciye bitora unyarukije okay kini kibazo ni wowe nje umaze kuronka accident n'aya ma comment mabi wawe waronse kugira accident menshi ustandard niye kubabaje like bati yambabaje ari umuntu yavuze ko nari ngiye gukuramo inda abantu ko ari babi iyo iraremereye il faut iyindi nayo ari umuntu yavuze ngo ko bice binanira no kubivuga muri map ahubwo nari muri map mu muduga oya ngo burya sinagize accident hajya mu muduga iyo wagize accident uri mu muduga cyane oya nari mu muduga urabona hajya hita ku giti cy'urukundo kuri old beast nanu donc kuri evacuation nanu urabona akanogo guya kijya kinogo nyene nico twatumye tugira accident murakuze tugira amatono kandi simwebye gusa abantu benshi cyane bamaze kukigwa mu kijya kinogo kandi rero barabagifuka kigasubira kandi je ndaza ko hari amadayimoni misi yose namandahaca kuko misi yose ndahace negeza ko hari amadayimoni hajya barahakora hagasubira harasubiriye kandi kare nari nabonye bahazi ubu naho uzogenda urabe ubu harasubiriye kandi kwa misi yose ndahaca candaba yo hajya ahantu none se hajya ahantu yo yavuye muri map gutya ahubwo ngo nari ngo nari muri map ofete bavuze ko nari muri map ngo nimba bashize nimba bamye ngo ngira umugongo gutya nibyo naramenye ibintu nari uwo muntu yarakomase neza akubwira aravuga ati petete wari wunamye ngo guhamara ngo candavunika ngo nimba uwo muntu twari kumyagirishije ngo ma force menshi iyo commentaire yabaye he barazinzanira ofete barabinzanira nk'umuntu message akabate yarungikiye nk'undi yarungikiye undi ngo turabizi ibyo yarimo mbase uyu muhungu wewe ntiyakomeretse cyane uyu muntu twari kumwe yaca donc mwari babiri gusa oya twari 4 umuhungu niwe yariko aratwara umukobwa yari yicaye imbere nanje na marraine wanje amacha turagira accident en fait Jenny Jena numvise ko ari Jena vonitsa abandi yose naciye mu kimanship abandi urumva tukigira ayo matono benshi barigwaniriye uw'imbere yari yambaye ceinture uw'inyuma nawe yari yigwaniriye ariko Jesse nigeze wewe kandi cyashyize nabona uko nyene navyakiriye uko urumva wari paratwara wewe yaciye urumva ubwo nyene twavuye mu muduga we twumva batubwira ngo ntakanura ntakiri wiki sinzi ko yari nibatswe yari yaravye mugabo abandi bose naje naravuyeyo ndahagarara nkihagarara niho naciye numva akantu kabutse ngo candagwa hasi rero si no mukuvayo barankuyeyo vraiment nk'abandi umva sinone nk'umuntu wa commence yo commentaire ukabona Yousla dundeka ibaze aro ni bon kandi aho usanga wowe wagize iyo commentaire muhe na Yousla umbwira yo je suis désolé hari nabo wamenye harabo duhura misi usaje cyonzi nuko wabagize ama partage muri yantuze nyagende naragufashije kabisa ndabizi abantu bose bagize ndabazi nababivuze ndabazi kandi turahura tukaramuka umva niho shavurira abantu bose kameme kandi iyo habaye ikintu kibi haba hariho abantu barashobora kuvuga icitsa bakavuga n'ikibi nuko nibaza yuko ikibi icyo kibi cyase kukivugana waza kwaza nkahengera ni akira nkacanda wayi umuntu ari ku musego mani ntazi usohoka ntazi winjira wowe ukakimuvuga ikintu kibi kandi ukibagira yuko nawe uri umuntu peut-être ejo byambaye ko nawe bishobora kukubako byari abantu yakora amaguru yanje jinagize accident man amaguru yawe yabaye kubera wagize accident jinagize baranguruza nyamaguru yose aravunika kora bya biratu by'amapine rero sasa hari abantu iyo ni poste nk'agafoto cyangwa nitambukiye ayo maguru yiwe man eske murazi yuko ari ibimuga man yifuza basigira nayo maguru yiwanje akayabura exactement man hari y'abantu man avuga ati man wamfasha amaguru iminota 2 jewe no celebre hama wewe
ukabona mani ifisa ya mani ukantwenga bro kandi uzi yuko isi nisakaye bro mwendererere burya umuduga mani ushobora kuva muri iviri ukabona urasivye gushika iwanyu mu nzu uragusaze yego ukabikimuka twambaye normalement nta apana n'umuduga gusa namiyo ikakugwa eske abantu mu kritika man iyo ubonye ukwije ibintu byose ku mubiri mani zurashimiye Imana kuko hari abantu bagendana ubumuga butandukanye bro ibaze gufata umwanya ngo uri kuratwenga ikimuga ngo gikimuga iki wowe umuntu mani uca mu ibarabara mani hashobora kuva n'ikibuye mu ijuru utazi iyo kivuye bro kikaguhitana mani ukabikimuga denko hari mugisha tugisha muri primaire yakunda kudutuka ngo dufise ibitwe binini en tout cas entre parenthèses toi tukira abana c'était il y a longtemps yakuma nyine kubera nyine tuwe mu buterere tubafise twa dufise ibintu mengo turabantu b'umwanda ibiki rero abigisha batwigisha nabigisha mu ngagara mutakura hehe rero inye amakaraktere za dufise amakaraktere y'abantu mengo rero sasa barafise nyine barashishwa saba dufata nabi ukuntu you know nyine washanga mugabo nivyo harabo wasanga abanyine abacafuye ibiki rero sa arumugisha dutuka ngo dufise ibitwe binini warutwewe n'urutwe kunani mana umunsi umwe aravyara umwana aza afise urutwe bro urasi ko yaje kudutakambira twari tukira abana muri primaire yaje kudutakambira mani turi abana tuvugana n'uyu muntu ari mu biki yavyaye umwana bro yaje afise cagi tusi nyene yadutuka rero ise que je vais dire nuko ntuzotwenge umuntu utazi ejo hawe voilà en fait il faut que tu gagusa uvuga kuhezegera kuhezegera mani yubonye ikimuga cyangwa yubonye umuntu yagize akabazo vuga mana mufashe hama nawe ushimira Imana kuburi muzima mana kuko bro hari abantu mani bifuza mani kuba basi nujya muntu ugira mani bikanga ibaze Yousla mani accident yagize nta muntu numwe yarazi ko Yousla azohagarara mana nta muntu numwe yarabizi mana ariko Imana yarahizagiye uri ukazobona Yousla byanse nuko yicaruka tuvuga ngo ukacumutwenga mana mana ahubwo yabanze koza ushimire n'Imana kuba mani Yousla yasubiye no guhagarara bro kuko bro ashatwandanye ikibazo kuri mana iyo ntanguye bro je nyaza ko ari abantu batsibaza yuko aha turi ku isi ari abantu baba babona umengo bari mu indi planète umengo bintu umva bari beni babona la vie ça va bien ntibimvira ku bandi ariko Imana re nayo Imana ni Imana vraiment ikwereka ibindi donc ibyo wowe uvuga Imana ikwereka yuko ahubwo le contraire y'ibyo wowe kuravuga Yousla je cyagingira accident uko ndibuka naranyereye ndinjira musi y'umuduga afise by'amapine ko ndiruka igihe nyerera musi y'umuduga hatanguye umutwe kwinjira musi y'umuduga sinzi ikintu cyambwiye ipuse nk'umuntu agira veyo igihe pushije nk'umuntu agira veyo amaguru niyo ipine yari amaze kushikira apine zibiri niyo yaciye igihe donc ipine imwe yaciye ngaha ndavyibuka ipine ya kabiri yaciye ngaha ubundi mujama wanje yari afashe umuduga ko atwafinye twaca ikiduga canciye ko ni vya biduga byo kwisi by'amasima ibyo nga kuri poro rye cyatwa amasima yo twafinye kirenganye ko twagurira amantrene majya kuri poro cya tugifata ko ari kirikiri ari gihe twaca munsi kiko kiragenda bro umuntu yari hariya arumva umuduga ugize kengeng ko ipine zibizo ngaha no songa zaranciye aratanga avuga nuko turi mu kaburimbo umuduga ugira gute kinging bro kumbe ni jewe man turashima ndatakaza ubwenge sinzi nine abantu bari kwa muganga turashima aho mugira bari barabimbugije byari byaranse ko ndabiheba umva skandale ziba donc yari umutwe kawide yari umutwe man mpamvu ndiko ndababwira mumbonye ndingana imbere yanyu ndifite aya maguru ushimiye n'Imana bro man jewe sinzi ikintu cyambwiye Yousla nagitsuku yari Imana tu ni Imana yari yaribo ukunyene niko amaguru yabaye block jewe nagenda amasima gushika no man nagendera amabeki man ico gihe n'umubu uje ukankwita ko ding narakominduru umubu ndetse umuntu uri kunkorako ubu kacubona ubu jewe Imana yafashe nkakira ukacuntwenga man ngoraba amaguru y'ujya mu jana jara bangwenga deja nakize donc babonye basiko ko hariho n'Imana basi ego n'Imana hariho evolution natambutse ngo ujya unazora byara bavuga n'abahungu bose Jean bakabibwira hariho jara umungu yambwiye abonye ngize dot ngo nukuri
ngo naragukunda ariko bikanka ko nza kuko ko abantu benshi bari baramaye ama histoire yuko utazovyara yuko ariko raba Imana donc ivyo bavuze Imana yacigira le contraire reka renda kwereke ko bibaho azogira mariage kandi azovyara kandi izonyongera n'uwundi suko abantu tugeze mu kibazo cya kangahe amabuja Chawit kibazo cy'umunani kivuga ati tubwire icyo wanka ku mugabo wawe sha ntwari twese umugore wanje afite icyo yanka kuri jewe wavuga umva mani icyo kintu jewe ugikuru muri ko kishisha naje wari kintu amubya bro icyo kintu naho ubona nyine ataco mvuga mugabo fasashike kishisha icyo ntahanka hari ikintu ashobora kuba akora udatolera nawe uvuga même si ari umugabo wanje mugabo ukamubwira mani icyo kintu ntabwo ego kirahari n'ikibura nta muntu mani gishaka nushaka kukibura deja no kuri jewe mba mfite icyo ntahanka kuri jewe wala wako tokivuga mugabo pilipili hano aya ndakivuge na shana wazocumva mutemo seka ndakimubwira bandanka numuntu akunda kuryoherwa n'abagenzi akunda nka yuko agenda kuryoherwa agataha donc bugira buce kwanza buba bwakeye tuvuge nka 4h 3h n'abari muri karaoke oya iyo karaoke itabaye nico kameme umva umugabo ife koresha arikosora kuko urumva ikintu nabonye mu rugo jewe kabisa nta myaka mfise myinshi mu rugo mugabo wari ikintu turangana ida twagiriye ri ubu twagize mariage umunsi umwe twagize dote mariage umunsi umwe na dote umunsi umwe ntuke ko twacerewe je nawe umunsi wa dote yaho eta civile umunsi wa civile pito umunsi wa civile je twaracerewe kandi twabaye abantu babiri banyuma barumbiwe ko nibuka yuko je nashise abantu bose bagiye barangirisha jewe je nkiheza wewe urashise bacha gushinya ngo mariage y'abastar ngwipto kandi rero gitangaje n'imiduga yacu yari yose yari ama Mercedes Benz wow sa rero igihe twara muri arena uyu munsi wo gutumirana twarabatumye nabo baratumira twibagira yuko tuza kugira ahantu hamwe twibagira yuko tuza gusinyira ahantu hamwe twagiye ko tuza kugira mariage umunsi wa mariage umwe wese arabura ahagenda ko yahotse ari bize ariko ni bon twace duhura cha tugira gafoto boy kinyo nabonye mu rugo cyo nariko ndavuga nta kintu kiryoshe mu rugo nko kumvikana wala nk'amahoro mu rugo bro iyo amahoro abaye mu rugo naho murara inzara ni mwijuru naho murara mutariye tout est bien mugabo bro iyo atamahoro ahari naho ufise amahirangana gutse bro naho woba wicaye mu bajama ntunaryoherwa komite uba umenga umwe bro icyo nicyo kinawe kuko nanjewe n'ubu manda yibona je n'umugore wanje kuko ntaje bana zitakomana amahembe yose niko bimeze n'umugore wanje nari gihe nyene ahasha ugasanga nyene arakina umunsi twavuganye bro ntago nirirwa neza nico nkora cyose mba numva kidafatika nawe nyene baruko man qui veut dire que mani umuntu maze kuja hamwe jewe ubu kwisi yarurema umuntu dushobora kwa tumara amasabiri tutavugana nkimva ko byanse n'umugore wanje man aho cyane isaha imwe ziko basi yo saha yicaho nziko tumeze neza ari mu kazi ndi mu kazi acha amasata tutavugana nta kibazo mugabo hako yoca nziko kanaka ari ku murongo ku murongo ahabuze umuntu mavugisha bro ça fait mal donc niyo mpamvu rero iyo umupartenaire wawe cyangwa umupartenaise akubwiye ikintu kitamuguye neza kindi baza yuko umuntu uri umuntu ufuma wasumubwira kandi uri eskize uriye kuzana amanyama ukamubwira sha nivyo mugabo nyine nzoraba uko agira usedana uko hari undi muntu mu nzu umubwira nka twebwe abagabo situkunu dufite imico yacu y'abarundi ngo umugabo niwe abafite ijambo ugasanga ucuja ku mugabo umugore uko bamutuka wonjejwe nkande eko kuryoherwa nta muntu yabigujije ibyanjye ndabivuze nk'umugabo sivyo ndiko ndabivuga nyene impanuro abandi bagabo n'abagore bavyumvireho sibi kuryoherwa mugabo ubonye amasaha yarenze bro ubona ko uteba cyane fumubwira umugore wawe nawe nyina gusanga ahuri kugira ngo mutahe mwese mutevye uriyo kumusiga nuwo ata 3h ari nundi Alvin ashaka gutaha midi
13h ukamubona 13h sa yagiye mu kirori bariho shashe rumva je sishaka kwisiporta ariko abantu kabisa aho mba nakubwiye bro je ndibaza yuko utanguza ubuzima bwawe yego bro kumwe gutuntura je bahaje fete nki ko je deja je ndo mugabo ibintu nokora ni ko jewe mu gukora ikintu ndishira muri place y'umugore wanje eske wowe bikora byo mbabaza ko donc je sibikora nivyo ariko egene kute bavuga ko ugize mariage aba yihevye ayo amaparti yo aba yaheba kwera uwo bari ko ari ibintu byinshi ureba vraiment umva naje ari ibintu bigira umugore wanje byo bro uri mariye man hari ibintu tujya kureba ibi bintu nukwiye kubikora ibi bintu bikora abantu umva ni nkuko nyene ugasanga umugore wanje agiye guciringa n'abantu b'abasiri bateri araye yo par exemple nkamubaza ese abantu muri kumwe bari mariye oya numva ko bakubesha uri mariye Ego ntuwara n'umugabo uri mariye man ntukiri muri ya ntuzenya yaho kandi birasuzuguye kubona umuntu uri mariye uryamye hanze mari mu macini en plus de ça nta muntu ari mariye muri abo bantu muri kumwe none umva yuko wowe uri kuragira kandi ego muzotwenga mugiye kimugabo ku mutima bazovuga umuje mariye mugabo rabo ataha mu gitondo iwawe iwiwe umva sa responsabilité you know ngo nyine nkuvuze bana tiko ndaciringa umva maze ndubase murabizi ikanje kuri umugore je benshi niko ndabakora Alvin ora ushobora hanura jewe nikomeza jewe mu buzima je abantu sangira babizi ndashaka kubabya maze ngiye kubaka voilà ngiye ku telefone kandi urumva ati do me respecte kuko jewe mana umugore wanje niyo priority ya mbere kumazi ko tutameze neza wewe nacho mfasha bro rero gutonora mayoga ngo bro nyizoga ngo birahera kana ukora nani cyo kunguka nta kintu Voilà, c'est ça. Donc, à la gâchine. Il nous a dit ça. Il coule qui a nous, ouais. Ouais. Ni qu'est-ce que tu as tugeze ko? 9. Tubwira izina ry'umuntu wanka telma. Nta muntu abura umuntu nka mu buzima. Umuntu uvuga jewe ujya kabisa haciye no baturira. Wese bakunda. Ahaciye no haturira. Basuka mwanga. Bon, ntacu gusimbuka kavuga ati vraiment. Ice. Turi amaraso ntiyahuje. Arahari mugabo. Mugabo ko tumuvuga. Arahari ariko nta ako apana haciye ko no haturira. Oya mugabo nyine ukavuga jewe kanaka. Nitwofa duhugije vraiment. Ego vraiment arahari. Nitwofa tugize uko. Naho bo dusengera bavuga ati pasteur. Oya badusenge kwa Imana ntacidahindura. Badusenge sava. Okay none kubera iki urinde yakwa gusenga kwe kuyo uwo mutima wo kumwanka kuko camuca wavuze nta muntu kandi Imana iragufasha esprit Imana irakomeye wowe ushaka kumva ko tutushoboye mugabo kandi siwa tugasanga ikintu yagukoreye peut-être wara chance hacazamo kwa kumwanka ako pana kuvuga ngo yo mana yanje ngo hana mwaciye no waturira nto nanavyiyumvira honyine ni bigani ikirundi mugabo sino nje nta muntu ndabona yankundi kujya haciye waturira umwana amaze kubona mu agonga bajya bicana nawe kunye mu kaburimbo bariho akacavuga yo c'était accident muzare bapime cyangwa mugire tunuze kandi umuntu abigira sinema ashaka kwiyumva ko nawe hayo ashaka kugira umuntu akorera izakara ukagira ego kiriho ntuhari ego biriho vraiment hari umuntu akora ikintu ukavuga mana ukenera esprit kuko twese turabantu cyo twokishoboza kandi birago nyimba ari ikintu cyambere kigoye nico kuguharira biragoye gusa nabonye izakara ari ikintu unakorera ikintu ukavuga mana yanje si j'avais la possibilité namwe ego kandi ku mutima ukavuga ego ndabizi yuko ndiko ni cyaha ndiko ndagira mugabo kubwishavu ufise kana kagiye donc urafise izina urarifise nturivuga mutema pigpi nari maze kabiri ko byagenze neza mana yayo akorisa nawe ibanyungira muragi piripiri irigereranye kaza cyanyu amera menshi maze guhabwa n'umuntu w'umugabo bon before mariage mbasha nico umugabo ashahosha mu rugo muri pipi usanga ari umwese wiwe nawe umubaka cyabimva donc kumbe baraguha cyangwa kuri kiki cyose twakibaje umugore wanje ndamwiki aya chatama jeresiro mugabo shaje ntamara ndamuha menshi no kumara bakanamuhesera natoshira kuri gutamutayemo mani jewe numva umuntu wamuha sinabwira bro jewe ngira amafaranga arenze yajya yujya mu jabo muri competition rero uje muri competition uzovuga okay Paulo mama rero umugabo wanje ni umuntu wa mbere amaze kuma amafaranga menshi acha ni Alvin umva sa Yousla
mu bantu bose mwakundanye kuva utaragira mariage n'ubu uri marié we never know ko ari umuntu ushaka kuba uri marié mugabo ukaba ufitiye iyindi bicimbo akote ivyo birazwi simvuze kuri wewe simvuze kuri wewe kumenga uci ujugumira ko tuzi yuko ngo fisa amakuru atari hama ugasanga umuntu ari marié mugabo afite n'ibindi bijama bimuha inoti wowe rero kuva watangiye gusohokana ugeza n'ubu uri marié ndazi turashaka kumenya umuhungu wa mbere amaze guha amafaranga menshi que ça soit cadeau que ça soit icyo cyose mugabo umufungo mwinshi uri hamwe nangaye turangije neza Nje ko batambaza ibibazo handazi madamu ariko je madamu ndiyaza ndamaze kumubwira ukuri yuko je mfise video mjya nta minoti kiyera donc oyo nivyo ba du nouveau kuri ariko je ndibaza ko umugore wanje n'umuntu amaze kuma amafaranga menshi kuti izindi nka zose turaba umugore wanje yarantereye ku nduga wanje wa mbere shaniwe kwe bizu Imana ishima ndazi yo navuga ubundi telefone hari gusha ni ndu yo muntu yaguhaye ngahe nkuna imbesha ko yaguhaye avanye ko munkura oya jewe oya vraiment ntawe ko ino mbesha ntawe kabisa twari ngeso cyanyuma twajije okay freestyle zibiri tumutere freestyle zibiri donc ikiga ama question heze n'amaza heze freestyle ya mbere ni umaze gusohoka n'abahungu bangahe utaraba mariye gushuba mariye bon uwanyuma ni n'umugabo wacu urabizi bane biri série ukaba nyine hari abandi oya bane vraiment nigeze genza na fréquentation ko yandi donc okay 4 urafite freestyle Teko danjanye Egajemba undi banateguye ibibazo byinshi. Turagije rero. Merci beaucoup ikiganiro cyari cyateje gato mugabo twatishije muri tuntu tw'impanuro nkuko twababwiye yuko mu biganiro byacu même si bari Karababa ni piripiri ni sambusa mugabo ari hariyo ari zindi mpanuro twadushaka kwenseramo. Exactement. Kora ikiganiro ntago ari cy'abana. Sivyo? Abantu bari majeur vaccine. Abantu bari majeur n'abantu bari majeze. Majeze. Urumva rero twadushaka guhanurana cyangwa guhana impanuro ku bintu byinshi bitandukanye datwaye tuba ducishamo n'ibindi bintu dushobora kubaza ikibazo mugabo ugacishura ariko twatadushishamo n'impanuro kugira ngo dushobore gufasha bamwe donc ikiganiro c'était Karababa mushikacu yari piripiri nyinshi je suis vraiment désolé pour elle heureusement que afise umugabo ya Kirundi afise Aza Carla nta piripiri no kwemera kujya wewe nawe nyemerera kandi numva ivyo bintu mwavuze koko atari ivyo uzi ko twunayige ndajya yamugezo y'ikintu tuvuga ntafuse ko nta mushinga ufise witwara hegamana tudashaka kuza kugwara estoma urabizi ko atamfise byarafa basi watubwiye ko bo kirese yaje hirya yeje ko yamurose muri indi hewe sava ibintu bisaba byagiye ku murongo yego ubundi utaye ku murongo oya tubwire fe ubundi ntacu tuzebwa next time server je shaka kuri unanikiye usigaye en couple umwana mu tubandanye ikiganiro kiraheze cyao bro urabona areka gukwepesha ntashaka ko tukumenye reka nibamuhebe Alfi cyangwa imbanza ku mamediya wowe akaba ari yinyigeje twavuze izina mugabo arahari dernièrement watubwiye yuko atamusheri ufise ubu rero yabonese nimba yabonese muri ukwezi kumwe ndakoresha dumwayi rero courage chamase moi je suis fier de toi avant que tu passes mugabo même avant j'étais fier mugabo iyo mushikawe yafashe decision uramushigikira mani mugabo ukamuterera impanuro no guterera nuko garda vya bindi tuzi si ntazo kubesha sivyo uzomubwire turindire mariage sivyo niyakubwira yaha urabona jewe umubwire monami ubona yuko bitokunda wowe fata inzira yawe ndabona objectif ni kwari rukundo sivyo niyo mpano ndaguterereye nka petite sœur wanje nimba wamaze kuja en couple sivyo kubera ndakubwira ibindi inbox ikiganiro cya sasa c'était Karababa comment analyse Carla merci beaucoup Yousla kuwashoye kutwemerera kuza washoye kugipipira turasubiyemo polisi je m'excuse vous avez vu dans la Karababa hamwe naco
ku bintu tuba twavuze nibaze yuko bya bintu uzobona ikiganiro cyangwa kwandikira Yousla ngo kubera iki cyo wakivuze kubera iki wemeye kugipiripiri umengo ari cyo wiyagirije bro ubizi gute ko yari ipiripiri kubera ikiganiro kiryohe exactement rero no tushinga amatwi wagure n'amazuru uje kumwandikira ngo Yousla ngo hajya ngo yimara amaje ngo hajya ngo byaca byerekana yuko ngo ari ikintu nyegeje bro aha turi muri Karababa kandi umuntu avuye ngata ari ipiripiri umengo biboneka nabi rero iyo umuntu ari ipiripiri ntuba wibaza ngo yatinye kwishura cyangwa iki ari giye aba yariye kugira ngo ikiganiro kiryohe ndabesha merci yawe nshase kugira full stop ku bantu bagira merci beaucoup urakoze kuba washoboye kutwemerera kuza mu kiganiro cyacu mwakoze namwe merci beaucoup cameraman ijambe ndagushimiye kuva twatanguriye kubera ikino kubera umwesheje n'abantu batakubona oh la la biza rafisi cyo shaka kongera ko baho ifuze byose place ni yindi nyine plamba ndumanda ariko riza kumengo kuvaho twamenye kuri yankupe kumengo wacuhinduka ukuntu sava naciye mpinduka gute gute comment ubundi nakubwiye ko sinakuzi nabaye direct last time wabaye direct no munsi wagize amakenga donc ça veut dire qu'il y a umuntu ariko arakudraga ngatumubwira ati mushikacu fais attention aracyari mu ishasha